Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Inama shikiranganji isaba ko umugambi wuko Uburundi bwoba bwifashe mu mwaka wa 2040 nuko bwoba bwitunze mu mwaka wa 2060 umenekanishwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ndetse no mu banyagihugu. Kunga urunani rw'amashyirahamwe hadaharanira ibyicaro vya politiki akorera mu gisata cyo kugwanya igiturire vyotuma ayo mashyirahamwe agira inguvu. Ibi nibishikirizwa n'umwigisha wa kaminuza Michel Masabo mu ruganda rwo gutanguza agatabo kerekana igiturire kigwanya. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Kaze mwidonido ryano makuru. Kunga urunani rw'amashyirahamwe hadaharanira ivyicaro vya politiki akorera mu gisata cyo kugwanya igiturire ngo vyotuma ayo mashyirahamwe agira inguvu. Ibi nibishikirizwa na Masabo Michel umwigisha wa kaminuza mu gihe ishyirahamwe Olukome gishinze kugwanya igiturire ryatanguza kuri uyu wa gatanu agatabo kerekana uko igiturire kigwanywa. Ino nkuru umugenzi wacu Omer Nduwayo yayikurikiranye. Intambamye zituma ayo mashyirahamwe aharanira intwari ibereye no kugwanya igiturire adashika ku ntumbero zishigwa mu mico ibiri na Professeur Masabo Michel umwigisha wa kaminuza, hamwe izijanye n'amategeko ahandi izitajanye n'amategeko. Amashyirahamwe ahanini icakora no gukebura aho bipfira ni mu ngiro. Ugiye gukora nk'uko amategeko abikurekurira bagira ati aha wewe ntibarekuriwe, kandi ugasanga nabo nyene bapfa kubikora batabirekuriwe. Urumva rero amategeko ni meza, niyo bagenderako, mugabo bigaca bipfa mu ngiro. Kubwo mushingwamanza Ernest Ndikumukama, leta yokorohereza ayo mashirahamwe mu gushiraho amategeko atuma ayo mashirahamwe atanga intererano zayo atantambamye. Fatiye itegeko mpuzamakungu rijanye n'urwanya igiturire ryashizwe ko igikumu na leta yacu, iravuga neza yuko akazi kuzimbataza intwari ibereye, akazi kurwanya igiturire n'akazi ka bose, n'akazi ka leta, n'akazi k'inzego za leta iyo ziva zikagera, n'akazi k'abanyagihugu, n'akazi k'amashirahamwe yaba ayikorera ibyabo yaba ayo ubona ataho yegamiye ku byerekeye inyungu za leta. Nuvuga rero yuko iryo tegeko mpuzamakungu yo kurwanya igiturire riha ikibanza ciza rwose kandi gihambaye ku migwi yose, ku bantu bose bashobora kugira ico baterereye mu guteza imbere intwari ibereye cane cane ifatiye kurwanya igiturire. Uwo mushingwamanza ahamagarira ayo mashirahamwe kwiyunga kugira agire inguvu. Tubandanye n'ano makuru. Leta y'u Burundi ngo nikwiye gufata iya mbere ikubaka neza inyubakwa ikoreramwo mu gisagara ca Bujumbura imbere yuko hisaba abanyagisagara kubaka amazu ageretse. Godefroid Hakizimana yigeze kuba umushikiranganje ajeje imyuga mu Burundi, abona ko benshi badafise uburyo bwo kubaka inzu leta yifuza. Tumukurikire. Mugerekeranye aho ubushikiranganje bwitwa ko mu Gifaransa no kwita Ministère de Souveraineté, ko ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu butegezogira ishusho nziza. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu butegeza gusa neza. Ubwo bushikiranganje bwose bukorera ngaha hagati mu gisagara bwotegeza gukorera ahantu heza, nico bita mu Gifaransa les insignes du pouvoir. None abanyagihugu twara bo baheza, wewe uri umutwara w'umwami uba mu nzu y'ivyatsi, nico gituma naho nyene nico n'ikintu gihambaye muri vya bintu ariko ndavuga vyerekereza infrastructure. Mu gice cya kabiri narengeze ko naho nuko aha badandariza hose murabona cyane cyane nko ngaha muri iki gice cy'isoko ya Bujumbura, aho se ubona niko abantu baba operateur économique bariko barubaka ivyo bita amamoro mu Congereza, amamangazini kudandarizamwo.
iruhande yaho hari amazu menshi yo kutandarizamwo akiri imisaka. Nico gituma twobanza kuraba mbega abo bantu bafise ama parcelle basanzwe ari abadandaje bobo sibo twobanza guhera ko imbere yo kuja kubwira abanyagihugu ngo ni mubakaho mubaheza, ariko igisagara gikuru mwe nita Manhattan hari amamangazine utaronka naho hagarara umuntu ariko uri kuragura ikintu. Nico gituma nabo nyene mu gice ca kabiri tworaba ibice ama parcelle ajanye n'ubudandaji ingena nayo nyene yoheza agasanurwa akubakwa ibyo bita mall nko muri Kenya na Dar es Salaam mu Cyongereza n'amamangazini agerekeranye, aho ushobora gusanga ibintu byose urondera biriho mugabo utongera kwirigura urasanza rugya n'amaguru. Itegereze nk'imbere ya Hotel Novotel kuva hari yepfo kuri Burundi Palace ukaduga gushika ngaha kuri T2000 mwitegereza amazu yaho nayo ku bakoroni menshi ndarusha uburebure mpagaze amabati arashobora kunkomeretsa. Nico gituma navyo nyine muri ivyo by'ubudandaje bikenewe ko navyo nyine coba ari igice ca kabiri abo basanzwe badandaza nabo bakaronka uburyo ama banki commerciale wacu ngaha mu gihugu hagati akabaha ingurane mugabo leta igashiraho uburyo bwo izo ngurane zitoba zizimvye ico bita taux d'intérêt yatobe zizimvye cyane bakabaha uburyo ingene bo kwishura ayo madeni kugira ngo ico gisagara gise neza. Turabandanya nano makuru. Inama nshikiranganji yakoranye kuwa 30 myandagaro uyu mwaka yaremeje umugambi werekeye ko Uburundi bwo bwifashe mu mwaka wa 2040 hamwe nuko bwo babitunze mu mwaka wa 2060. Prosper naho gwamiye yasomye cegeranyo cy'iyo nama avuga ko inama nshikiranganji yasavye ko uwo mugambi umenyekanishwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka eka mbere no mu banyagihugu. Iyi nteguro ihagaze ku bintu bitatu bikurikira: gusubiramwo ingene ivy'ubutunzi bitunganijwe kugira ngo butere imbere bidahungabanije ibidukikije, gufata ingingo hisunzwe ibintu bigaragara uburyo nabwo bugakoreshwa haboneka ico buzovyara, guteza imbere imibereho y'abantu n'igwirirana ryabo rigakurikiranwa neza. Inama shikiranganje maze guca hirya no hino iyi nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: muri intumbero hojamwo amashusho yerekana Uburundi dushaka mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060. Kubijyana no gukomeza ubushobozi bw'inzego ho kwitabwaho kunagura ubumenyi bw'abakozi, gukomeza igisata c'ubutungane, ic'umutekano n'intwaro. Kuvyerekeye kutazera inze, gushimikira ku guteza imbere urudandazwa, gukwega imitahe mvamahanga, kurondera ubuhinga mu bisata bitandukanye no gukomeza intwari ibereye mu butunzi no mu mibano. Iyi nteguro yoshigwa mu rurimi rw'ikirundi. Iyi nteguro yomenyekanishwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, ikongera igasigurirwa bene gihugu bose kugira ngo umwe wese ayiyumvemwo yongere ayigire iwe. Kubijanye n'ibindi bitabo bizoherekeza iyi nteguro, gushimikira guteza imbere igisata c'ibiharuro bimwe bita mu Gifaransa statistique, kwerekana iby'ubutunzi bw'igihugu bushingiye ko muri iki gihe, kwerekana ibizoza birasuzumirwa ko vyerekana ko ayo mahangiro yo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 ariko arashikwako. Mwishirwa mu ngiro y'integuro, ubushikiranganje bwose bwo kwerekana ingene igisata kimwe kimwe cifashe muri iki gihe, ingene gitegerezwa kumera berero nibibuze. Mu kurangiza hano makuru, ihinguriro ry'amazi Kamaro ryo ku Musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza rimaze iminsi 5 ryugawe. Uriserukira kimwe n'abakozi bahakora basaba kugururirwa. Umuyobozi mukuru wa Regideso yugaye umuringoti utwarayo amazi akanatwara compteur, asigura ko banyene iryo hinguriro bakoze amakosha mu kurahura amazi ku muringoti wa Regideso. Ni nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana.
Kuva ku munsi wa mbere w'inondwi iryo hinguriro ry'amazi Bumatrak risohora amazi yitwa Kamaro ku Musenyi muri komine Mpanda ntiriko rirakora kuko umuyobozi mukuru wa Regidezo yaryugaye ku munsi wa Mungu akura ku muringoti akuma gaharura bita konter arayitwara abakozi baharurwa mu 30 bakaba birirwa bagandagaje iruhande y'iyo nyubakwa userukira urwo ruganda Ndayishimiye Radislas avuga ko adatahura igituma bugariwe umwe mu bakozi nawene agasaba ko urwo ruganda rwosubira kugurura kuko ngo niho yakura amafaranga yo gufasha umuryango wiwe umuyobozi mukuru wa Regidezo twavuganye ku murongo wa telefone asigura ko yugaye amazi yinjira muri iryo hinguriro kuko ngo wari umuringoti wa Regidezo ngo byari byatumye amazi akena mu burere bwa Gihanga urwo ruganda rugomba kubandanya akazi ngo rwoshika mu masoko rukamanukana amazi yago rukoresheje imiringoti yago kugira ngo ntihasubire kuba ubukene bw'amazi mu banyagihugu Jean Albert Manigomba arongoye Regidezo akanamenyesha ko yugaye kandi n'ayandi mahinguriro nk'ahakorerwa amazi yitwa kandi n'ahandi. Ino kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira ibindi biganiro birabandanya.